nta kwifata dufite urashaka usanga umukobwa akundanye n'abahungu barenga umwe babiri batatu bane batanu babajira gute ndaje ndashaka umukobwa muri komantire baze kunyibira ibanga ahubwo nyene babishobora gute unyemereye no gatanga hari gihe usanga ari umukiriya ego ari umukiriya ni sawa kuko n'abahungu ndabasuka n'abahungu barasuka kamera n'akamassage bento ubona ko nakandi kari Hello guys, twizera ko mumeze neza. Natwe tumeze neza turashima. Imvura, izuba, uno munsi imvura iragwa, mukanya ukabona irahise izuba riratse, urumva ko ibintu bimeze fresh. So, nonge kubaha ikaze kuri YouTube channel ya Sky Media Burundi. Mugire subscribe, musharinge, mucommentinge, mulikinge avant yuko ngira ico mvuga. Ego kugira ngo tubandanye tubaha ibintu bimeze neza ibintu nyene bitesa namwe muravyumva. So guys nkuko mumenyereye sinzi kuba gusha hasi no munsi nabazaniye umukobwa mwiza ntimusabe nimero ndazi mufise ibibazo byo mu mutwe ntimusabe nimero ariko uza kuyikenera aranyandikira muri comment ndayimuhe sivyo. So ni umukobwa mwiza benshi muramumenyereye bamwe muramuzi nakarazwi ni cyamamare muramuzi bamwe bo ngahi wacu Imuyinga no ngira ngo no mu zindi ntara nyene zimwe na zimwe namubazaniye live muri studio zacu za Sky Media nkuko mubibona banyemerere bamutwereke agire atwidondore maboja turaguhaye ikaze murakaze cyane urasa neza bro ko biri kose utusoni twiki kandi ariko kuri umuntu umukobwa mugenzi wakubwiye kusa neza uca muvumengana kandi bimbwira nka kingi hariya nawe yabikubwiye ndisiye ko yabikubwiye merci beaucoup mabuja wibwira abadukurikiye uko Imana murakoze ku mazina Nitwanitskimana Joseline ariko abantu benshi bamenyere ku mazina shafite amazina menshi ntangorane natwe turahacarambatije mbo bisanzwe bivaye n'ukuntu usanzwe nkunda umurimbyikazi Natasha harabampamagara Natasha harabampamagara Subintu la Noma urumva amazina y'ibyo la Bamba la Robine la Rigide mbo rero ayo mazina barayanyise bivaye n'ukunda mukunda ariko urumva ko ubu naje nayo wanje cyane ariko amazina yanje nayavuze Nitskimana Joseline ni abavyeyi bashoboye ku mpezagiza ego ayandi ni za la Bamba bintu nk'eni za la Rigide c'est bento la amazi so Joseline dukoreshe Jojo niryo benshi bamenyereye hano Muyinga n'ayandi mazina mwamwe nyene yamaze kubivuga. So Jojo abahehe yavukiye he akora iki? Okay, Jojo abangahe asanzwe abangaha Imuyinga ariko amavuko ni mu Giteranyi ariko ni intara nimwe komine ariko mvuka muri komine Giteranyi ego kubasanzwe banzi batanzi yo mvuka ndibaza ngaha bice bibafasha barahamenye akazi ka misi yose sanzwe nkora akazi ko muri salon de beauté y'aba mama shibona nawe urabizi ko wamuza nkako shibona ndabibona sibintura kansibintura ego muri make sanzwe ndasuka vernis ibintu bya makeup nkuko ukibibona ko shoye no kunda barashaka kubona ko nuko nisize nubwo ibintu byatanagize mugabo nuko nemo ndajana n'umwe hoga sishiye gucererwa tunagushimire cyane ko wafasha kanya ko kutwemerera cyane ko biba bigoye urumva yuko ufise occupation kandi itari ntoye akazi katoroshe so iyo esprit yo gukora ibintu nk'ibyo yakujemo gute byatanguye ryari ubimazemo igihe kingana gute kukijanye n'umwuga kijanye n'umwuga bon ndadise ubwa mbere no banda kivuze ko hariho n'ikindi gihe nigeze gukora ikiganiro ndakivuga ko ariko ubu nashobora gucagagura ko ndazi benshi barankurikiranye jewe ni n'umwuga novuga ko uri mu maraso yiwanje nakuze nkiri umwana muto ndi dufate mu maduza nari natwe kuvyumva ndumva ati bino bintu ndumva ko nyene ndabishaka
yeah kuko ndibuka kenshi nkimara kumva ko umwuga wo gusuka undi mu maraso naragenda ahantu hari ivyatsi vy'ugwiri abantu muva mu misozi sinzi muca mubibona ahantu ugwiri ivyatsi vy'ugwiri hari kuba bizitinganye ari byinshi cyane narashogenda rero nkagenda nkagenda nkabisuka ata muntu wemwe aranyigisha mu nyuma rero niko kuvyiyumvamo tunavuga ati reka ntambwe nje mu gisagara kurazi mu cyaro kesho ababigoye nta babasuka bariyo iki cyane ko kuza rero ndabinonosora ego ndabinonosora hama Imana irahezagira ego ubu bimeze neza ndukrinda shimana so kuba tabizi ibintu nk'ivyo onya vyunguka gute like birimo nyene birashobora kubeshaho umuntu nyene ntagiye kubesha undavye naje urashobora kubona ko kubayeho neza kuko ndibaza ko uko biri kose sinumwuga novuga nabi kubera ko urangaburira uranyambika ubasi muri makino vuga ko ufashe ubuzima bw'iwanje uragutunzwe biri kose nico kintu kikwinjira niko kazi nkora kiretse ko urazi mu buzima tubayemo ntiwokora akazi kamwe hari kundi kuntu umuntu acagenda arateka imitwe hirya ntimubaze byari utwo tundi tuza tungira ego kugira ngo ushobore kubona ati hari bezwe usanga umuntu akenera zisabwa amafaranga menshi cyane bigasaba yuko nyine ugasanga avuga ati wa muga nkora nkuyeho ntivyo ko amafaranga ntizokunda kavuga ati reka rero nteke imitwe ariko ntibambaze ku kazi kariko saa kubumaraya ndabona manumva nabo bavuga nuko n'abantu bavuga kano kuko nakarakazi kubera ikintu nariko kazi kambere wumvise wo kubera babaca bibaza none kataka uko kandi akazatinya ukavuga nakazi nyabaki ni private umva ni ibintu byawe biri privé udashaka kuvuga ego ntashaka kuvuga ngo nkora kino oya ariko sanzwe ndi n'umurimyi ndarima of course ego ndarima n'uwo mwimisi namye mu ndimiro urazi ko ata muntu yo biguha like mukobwa mwiza inzobe ndarima we warubitswe ndima bujyana iho ndarima nkubu uyajewe fata urutasu gwaheze umwaka uheze intuzega ibigori narimwe ndabimaze ubu ndiko ndagira ibindi nimbuye ubu kwisuka ifusi ngusi suma mu isoko kuraba nanje nkaja mu ivyo bintu birunguka sinovuga ko uzobona inyungu ndende gusa bizogufasha ego birapuya muri make ego mu bundi buzima busanzwe kuko iyo ufise ahantu kura uduharage two gufungura waraturimye ubugari ntubukigiye mu isoko ngo urasuma ngo uramenye ibengo bibe ngombwa naho ushoboye kurima no muceri navyo ntaco babitwaye ego bigenda gute umwana w'umukobwa mwiza hawe akantu kamwiza nase kavuga umwana w'umukobwa mwiza basi sorry umwana w'umukobwa ariko kuba bibona ndazi barabibona ko uri mwiza vraiment c'est look nziza usinzobe kimwe mu bintu abahungu bubu benshi bakunda ngo mukunda inzobe kimwe mu bintu abahungu bubu benshi bitaho cyane kubera ko ubushakashatsi bwerekanye yuko la majorité y'abakobwa abirabura ni bake ubu turanayirondera sha biroroshe abirabura rero ni bake narondeye guys wari naturel c'est naturel ego sha ego so bigenda gute nyene umwana w'umukobwa nka wewe ego abe ku buzima bwiwe nta mugabo ufise nta apfu yo ku rundi ruhande ufise like en tout cas ndiko nuvumenga sinokwisikuraho byinshi ko ninjiye muri privé y'ubuzima bw'iwanje novuga noca sanga nahereye kuri iki kino kigano cyacu twatwara umwanya munini cyane oya ni sawa twe turasubirana kubera ko jewe mu buzima bwanje busanzwe bwa misi yose ndafite umwana w'umuhungu kandi arakuze ndabishimira Imana amen ntihagire uzohava yiboma ko ndazi mbwa bazosakarira ndazi bahava barakansaba vraiment ntugire ikibazo kandi unyemereye no gatanga hari igihe usanga ari umukiriya ego ari umukiriya ni sawa kuko n'abahungu ndabasuka n'abahungu barasuka kamere n'akamasaje beto ubona ko n'akandi kari n'akamasaje rero ndimo ndaraba rero mu buzima busanzwe sanzwe ufite umwana w'umuhungu ariko ndi umumama w'umwana ariko sindi umugore okay oya ndi mama plan ariko sindi umugore ko mvuze ndi umugore no chamvuga ko nubamvuze ko ndi umugore w'umuntu like novuga ko
bon nyene shiri wanje hari ntave yibaza ko ndamwihakanye. Okay, you have a boyfriend. Urumva rero vya nimero turabifite. Shiri wanje ntave yibaza ko ndakwihakanye uko ndize ja kuri live akino gana teza uzokibona. Urumva nk'ubucinda mwihakanira ngaha aya chabona ko ntamukunda. Kazi ko ndamukunda amusezeranye ko ndamukunda. No, si like je n'ikindi kintu genda mbwiye abakobwa. Yego. Buriya kugira umu boyfriend kubigira private. Ego si bibi no kubigira secret bibi umva kubigira ibintu byanyu si ngombwa ngo bimenye abantu bose ko umusheri ngo urumva ngo ni nakana ariko arahari ariko si ngombwa ko bamumenye kango ndacenja kuri kamera ndamubwire rero niki uyu mugenzi anje ariko aravuga afise umu boyfriend ariko si ngombwa ngo mumenye mumuroge mushaka umuragera umuntu oya bava bamugirira nabi abantu byarabaye nabisha oya ibintu byose byarabaye nabi aho bumvise ka nk'ubucu usanga ari nk'umu diaspora aho urabizi abakobwa ubu oya bumvise diaspora bacavuga ati wow ndasikiye mbo akore karagaciye mbo rero mu buzima busanzwe ufite umwana w'umuhungu nima w'Imana no bwa mpezagije sinovuga kuri kahise kiwacu n'umwana kuko ntikari keza cyane kari kabi ariko Imana ishimye ibintu byose biva kugira twige ni mwashaka ko tubiyaga ko nzuza gutanga témoignage uzogaruka ni kuko ndazi ko yofasha abantu benshi cyane yofasha abantu benshi cyane butwumviriza kuko irimo n'inyigisho cyane irimo inyigisho nyinshi gose ku buryo bon nyene hari byinshi byohindura ku buzima bw'abantu baba batwumvirije rero urumva ko sanzwe ufite umwana w'umuhungu turabana tubana turi babiri n'umukozi ndibaza ivyo birakwiye ko biri hose nyene nabajije muri ubwo buzima bwawe na famille yawe tuvugana wewe n'umwana wawe n'umukozi a part yo mahera ava muri ako kazi watubwiye ukora nariko ndabatse katayindi yapfuye ushaka ufise umu boyfriend mbega umu boyfriend wawe abimanaginga gute mbega uwo mu boyfriend wawe ufise ni papa w'umwana wawe canke n'uyundi nyene oya boyfriend wanje ntabwo ari papa w'umwana ego undi mwahuye no twahuye mwahuye ufise umwana ego nawe arabizi umubano wawe n'umupapa w'umwana wawe umeze gute like ko biba bigoye kuba umu single mother papa w'umwana novuga ko atari ubuyi yashoboye gutaha aheruka gutaha oh my god yaratashe ariko nubwo atari bwatahe ntabwo twadufitaniye ntuzega ariko umwana yaramufasha oya oh my god kuko umwana wanje novuga ko ubarakwije never bon yaheruka pere wiwe kuri Truwaza oh my god urumva ko papa we apfuye yitavye Imana umwana atabwa munsi ariko ayarazi papa we kahari kandi nuba arazi ko papa we w'amaraso yashoboye gutaha ariko arafise papa w'umubiri wow ego pardon ukuri kabyo twari tuzi oya ntana kimwe birasanzwe kubera ko mw'ubuzima twese ntuzoguma ngaha ku isi tuzotaha ariko nuvuga ko muno mwanya ndafise amahoro cyane ndafise sinjohe sinavuga ko nezeye urupfu rwiwiwe ariko muri kano kanya ndafise amahoro cyane intuntu yaragabanye kuko nahora ufite ubwo mvuga ati mbega mana bizogenda gute sinzi ntavyo nzi ni Imana bishatse ni Imana bikunze ariko ndashima Imana Imana ishimwe pe ego Jojo urazi yuko sometimes bigoye ko abantu barajudginga umuntu like bakagucira urubanza cyane cyane nk'iyo babona uri nk'umu single mother uri umukobwa afite umwana female benshi baba bumva yuko umufiyemere bigoye kwabaho byumwe rero je mpamvu nashimye ko kuzana si nashatse gufatira ku bijanye n'akazi kawe like oya nashatse gufatira ku like ku bandi ubere akarorero abandi basingo mada hariho umukobwa ushaka kubyara twageze kubivuga ko ku kiganiro kirana ari kumwe na Amigo na Hasna dazi abagikurikiranye barakibonye dore bivuze ko ati mbega kubera iyo umukobwa avyaye rimwe avyaye like
atabana n'umugabo acika intege nyene ugasanga ivyo bitumye aja mu zindi ngeso zitamworohereza olio yo gushira ubunebwe hasi akaja gukora bo baca bavuga ati nzorondeza n'umubiri wanje na cane nyene ku mibiri y'abakobwa mwino misi benshi bamaze kubona yuko ari business. Ico keshi kirakunda kumbabaza cyane kuko bon urazi ngaha aya nkatwe twa dukora kajya kazi twakira abakobwa kenshi tubibona niki rero novuga ko hanini nabonye no bahimpanura sivyo kubera ko buno buzima tubayemo si bubi ariko nkacangira ko nkebura n'abakobwa batari baruka hari abakobwa n'amanumva bonyene ukumva umukobwa ari namuye guje ngo ndashaka kuzovyara ngakana ngo cinde heba kubaka mesherezani gute usaba imana umwana umusaba imana mugabo ntiwubane n'umugabo dimwe abakobwa ubu bishakira kwigenga bashabwa ubuzima bwo kwigenga yumva ati jewe nimba ari umwana afite nina muvyara nzoba afise liberite meshereza liberite turayigira nta kibazo ariko ingaruka uzaye kuyibona mu nyuma ugira liberite ukagira na responsabilité nyinshi sawa ego liberite urayironka pe urigenga kuko ariko rero ikintu bahanura sivyo meshereza ubuzima bwo kurera umwana uri wenyine birarushanya nukuri birarusha pe bo sindabaciye intege ariko ciye intege kuba tarabavyara abo bashobora kwirerana mugabo kumufiti yamaze kumuronka sindamuciye intege nashiremwo inguvu ashiremwo effort bizogenda neza mugabo bivanye n'inzira ariko aracama sivyo kwirera umwana biragoye vraiment birarushanya nukuri kandi cyane nukuri ndababwiye ni cyane kuko mvuze ati ni buke nukuri kubano bambwiye bakobwa ati nimugende mugire biriya nimugende jumwe n'ubuzima buratandukanye hari abashaka kuzovyara bivanye nabo bavyaranye then bakabitaho bakobwa ati nditayeho umwana numva ntagire umuntu azoguhenda reka yenda kugira ikintu kimwe hano bakunda kwihendera umukobwa aragira umu boyfriend akavuga ati umu boyfriend wanje arafise amafaranga okay ati reko afite amafaranga reka ngira iki ndamuvyarire tinina muvyara akafise amafaranga azogira iki azofasha buri kimwe oro abahungu mumbabarire singanda bavuge nabi gusa muri abana babi umwanya umwe ego frame hariho abavyemera by'ukuri azi umuntu yihakana inda yateye ibaze mugabo tuvugira abahungu nabo umuhungu arinze agira umutima kwihakana inda abafise impamvu harabatagira impamvu harabiterwa nuko kubona harabatagira impamvu harabiterwa nuko kubona oya none wowe umaze kumbona ko bishitse ukantenda yuko utonyemera wemera iki ko tubikora ko turyamana abahungu bari faible kuri ico kintu sawa rero niyo mpamvu rero ntitubavugire muga ubundi mwanya ndashobora kubavugira kuko iki gihe abakobwa biki gihe natwe basi twovuga ko barabobona isawa nabo si sawa ntitubavugire kubera no baba bacabigira n'ufise umwe hava cagira ngo twebwe ngo batuvuge ngo ni sawa reka cyo ndabigira si sawa namwe mugabo je ndakeneye kumenya bibagendera gute babimanaging gute je ntabyo noshobora ndabatiri inkuru gatoya jewe narigeze kuba nguma mbona abakobwa batuma turayaga nkumva umukobwa avuze afise abakungu batanu bakundanye batatu babiri ndabaza n'umwe mu bigenza gutwanza Jojo n'ukunde n'umuhungu umwe uyu muri kijuju none bubayeho gute ngo nenga guhevye ngo bigenda gute ngo ubigenza gute yamani wabuze igivuga yamani sasa rero je nanje cyanavuga ati okay reka nanje nzobigerageze ndabe layi urabona narakunze narifise umuhungu dukundanye cyo gihe hanyuma ndavuga ati okay kananje ndabigerageze kuko n'umundi nyine yo bishitse nkahemukirwa sigana nitunye ndababara dimo uhemukiwe n'umwe wundi narabikoze ariko sha sinkunze maze kumukunda nagiye kwisanga wundi wa mbere namuhevye vyarananiye kubajera bose ntibishoboka navyo namenyereye nta busuma namenyereye ko vraiment burya n'ubusuma ntiwicanganye kuko hari umukobwa usanga afise amakayite simu 3 4
sivyo agiye kubona na runaka akashiramo yakate simu yani ndavuga ati Afise aha nimero aya nta ye. wundi muntu Aza aza kundonde. kubona ko nigo za gutura telefone yiwanje aza kubonamwo abantu bagenzi gusa bisanzwe aza Nawe. kubona wenyene sivyo yagenda guhura n'uyundi naho ugasanga ndi kwa kundi nyene turimo turaje turimo turava kibazo ni kibazo kwe no hari ababishoboye hariho abakobwa nyene bamaze kwaguka umutima bo bongira ntibafite imitima ingana n'iy'abandi sinovuga ko no kwaguka umutima gusa ngira ngo bagutse umubiri wose ni kibazo kubijanye n'ivyo onya ariko gusa urumva kubera bivanye n'ukuntu twese turabakobwa turafise iyo tumwe turaja imbere ejo hacu ntaho tuzi mugabo twokikebuka yaba abakobwa yaba abahungu mutararonka bo mwubakana mwukwikebuka kuko iyo ngeso ico no kubwira nayi iyo ikora ingeso iva hasi iyo ubitanguranye nubwo uzokubaka nubwo uzokubaka iyo ngeso izogumaho uzoguma ujya gucinya umugabo wawe ujya gucinyuma umugore wawe ku buryo n'abana muzovyara muzobaremamwo ya mbuto nyene ndumva ya mbuto ku buryo nabo uco usanga umwana n'umusambanyi byavuye he umwana ukigura mukubita iki kumbe yatoye ingeso yavyonse muri mwebwe yeah ko bimeze urazi yuko mu misiza tuzobura abaja kubaka sinzi ko urabibona kubera iyo mentalite n'ubu ntabahari bubaka kubera iyo mentalite n'ubu ntabahari bubaka bamaze kwishiramwo like akavuga none ngende ku mugabo kugira iki nico kubana n'umugabo ako kantu rero kugira iki nico kintu kiri mu bajene ako kantu rero ndayikangeza ahantu reka kubera iki abahungu mudashaka kubaka abakobwa mudashaka kubaka bizoherera he mberayi waruzi yuko ikintu bazi kica kimbabaza urazi bavyovuza abahungu bomenga vyari mitende kubera umuhungu nubwo bamera imvi akamera intuzi urabona ko dusigaye twikunda n'abantu tubibona nyene sivyo bivuze abahungu je nduva kumenga vyobamwo mitende mugo umukobwa mbi waruzi yuko umukobwa kashobora gukora umumaraya akakora umumaraya wanashaka habubwa inziriza vre biri VIP apana bijya vy'iwanyu vy'ibihumbi jana ugasanga hari abantu buraya bukura mu Burundi bukabajana Dubai ndahehe za Amerika zahe muga gusa iteka ryose mugabo no wabakiri ni ribi nta herezo giza gindari ariko ngira ngo wabigize kaca avuga ati gire ko nkuje vyamije nashaka ndabihagaritse ndagutera inkuru yego kubu unya nk'umwana w'umukobwa yoza ko kungisha inama bivanye n'ubuzima abayemo like butari bwiza nyene akaza kungisha inama akaronka nyene akubita nka sport nyene y'umuntu akuze like ucubona babashuga daddy batinyuka batagira n'isoni akamuha amahera fadiga bagapatana kujya bamama patana akihagararako akavuga ati je mpa 10 million sana mubwira ati nukuri genda uyakorere eko naje no yajya uwo mwemerera naje no yajya 10 million ubivugiye kuri kamera uko yajya oya ndako oya ni black like basi ndiko ndashaka kuvuga bajya nyene bigurisha iha agaciro basi ko bumva ariko kadushoboye gukora ni wiha agaciro basi ahubwo sinakazi bashoboye gukora reka basi tubasengere bakavemo kubera sakazi niba nihenaga dumwe urana kubera yuko umugabo nta mugabo azemera kuguha 500,000 Emily uzobusa gute ubize rero manzi reka ndakwereka ahantu ndiko ndagana rero ni wamara kubura abagabo baguha ayo mahera fenda fe bizorangira bivuyemo hari abantu bigoye ko bava mu burayi ariko kubasha bw'Imana birakunda ndakunda gushira Imana imbere birakunda ariko twebwe kubasengera bo badashaka like sinzi kurabona yuko Imana sinzi ko umugani bavuze ngo Imana ifashe ubifashije hajya ni ugiye kwa pastor akakubwira ati fuka ndagusengera arakubwira ati nawe wisengere hari abantu bakora uburaya atari ku bushake bwabo like bivanye n'ubuzima bakuriyemwo ugasanga hano umwana w'umukobwa yarezwe na mukase kuva dufate a 10 ans akaba yaramugurisha
hakaba n'abandi bana b'abakobwa babaho nabi batabihisemwo akajanwa muri ubwo buraya n'ubuzima like akavuga ati ninakorera ivyo 100 ndabaho n'amahera azira rimwe danku umva ikintu basi ikintu gishitura abana b'abakobwa kuja mu buraya najya amahera menshi azira rimwe nta kazi karuhije yakotse ahubwo yaryo ego rikrenda ko ikindi kintu kurakumbabaza none mwe abahungu mwe yabahirika yo mafaranga ahubwo nyine agenda burya murabona ko rimwe mu muratuma abana b'abakobwa ubu bagira babapfire mu ntuzega mu ngeso mbi nta musore yo guha amahera sheri barayatanga abagabo harabetanga n'abagabo none abo bagabo mwabagabo mubahira amahera iki muyabahera iki muyabahera iki none nibaji n'amabagabo bavuga ati rero ubu nta mukobwa azosubira guha amafaranga kuko turabizi neza ntibazobaha ku buntu oya bazobaha ku buntu hari umukobwa azoha amahera azoha ku buntu umuhungu umugabo ata amafaranga muhaye kandi arivyo babamenyereje nizo babamenyereje rero ko bamaze kubimenyereza basi nimugire basi baje inama basi hama bayabime abakobwa mutubabarire tubwe ntaho tumenyereye gutora ngira ngo niyo mpamvu no antuka n'impanuro n'impanuro sivyo kuko birababaza vraiment rero usanga umwana w'umukobwa aragiye yego yamana n'umugabo asumvye imyaka papa wiwe kubera telefone uri imagine urumva ico kintu none muyabime mwabagabo mwe gishaka muyabime kuko nimwe yabima ntibazubaha kubutsa cyo batekana kuko nimara ikintu cyambere kimbabaza uri umupapa ufise abana bari mu ugiye kuresha umwana umukobwa angana n'uwi wawe mbega umunsi wasanze wareheje gwawe na jewe hariho umuntu nzega umupapa yigeze kubandaraga sivyo umupapa afise umukobwa witwa Jose ntawe mvuze ndazi ntabwo muza kumumenya nta numwe aza kumumenya bajuze ni benshi yitwa Jose nanje nitwa Jose sivyo umunsi umwe ndiyumvira ndamukuru ubugome ndavuga ati oya no bandaruturiye yo kuko nashaka n'ibiburi tuvugana tuza guhurira ice mubwira ujya mukobwa wiwe aca hasa ace aza ku buryo yinjiye muri chambre ndamugati ndi muri chambre iyi ace yinjira asanga uyu umukobwa wiwe nariyumviye umutima ndagura n'umutima ndavuga ati mana oya reka si guba uko kuvura mana kwanturiye mugabo nashaka nanumva umenga mukuremo dimo ntiyo ari musanga biteye isoni uri imagine uwe undeheje ngana n'umukobwa n'umwana wawe vraiment none mbe hajya ayanje shakumenya mwabagabo iyo mujyamanye n'abana bangana na ifura zanyu muyumva gute imitima ni simba niba wumva ati njyamanye na Everine ufise imfura y'umukobwa yitwa Everine ucugemana na Raisa hariya awe Jojo hariya aye none iyo mwo mura enjoyinga muri fring ntushaka kwikanga uvuga ati yo uvuga ati mwana anje ibishoboka abantu babaza bisaba bagira iki abagabo frame nukuri kwimana abana murabishe kwera barayakareka bamuntu nukuri kandi ikintu kibabajesha mbe mwere muzi yuko basi ikindi kintu kunda kumbabaza basiga abagure mu nzu mama w'abana babo ugasiga umugore mu nzu ukajya hanze maskini ya Mungu ataca mu buranye rero ikibazo cyo gihaba ari abagenda kubera ibibazo byo mu nzu zabanye byinshi ariko n'abaki bagenda kubera ingeso ariko ibibazo byakubanye byinshi ntucuja basi ni muhamagara Imana mu yibwiye ibibazo byanyu jinyimba numva kuko je nk'ubu uya fokamusenge je nk'ubu ndumva ko iki nta kintu ndumva ko atakintu nobwira Imana reke kukinkorera oya nukuri abantu benshi bakunda kumbaza none Jojo kutarongorwa ibiki we reka nitonde nzoge nk'uwisezerano kubera iki tudusiganwa ugasanga umukobwa akundanye n'umuhungu sivyo akanyisase barabanye ntazi imico yiwe urumva amupropoje mariage gusa niyo mpamvu ngo zubunya je mama na papa barabanye imyaka myinshi ego ariko nta rugo rw'umujene umva basi ubunya imyaka 2 divorce 3 divorce 5 divorce imyaka 10 abantu baragize divorce c'est quoi ça ivyo nibiki bahimbanye habaye ivyo rero ivyo
nivyo kenshi nobwira abigeme sindabujije kurungurwa kuko je ndakunda umwigeme giko nubise n'umukobwa agiye kurungurwa birampimbara cyane je ndanezewe sinima abakobwa babara ahubwo ndaryoherwa nkumva yo wow